tutowe ushuhuda. Ana njia nyingi Yesu, ana njia nyingi za kutatua matatizo yetu. Ana njia nyingi, ana njia nyingi Yesu, ana njia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. birangiye binyanikiye ariko tuzogaruka nabimenye aho bita farumasi Salama. Farumasi Salama urahazi yego muri ville hariyo no mu Kamenge n'ahandi ariko iyi Salama yashatse kuvuga nijya farumasi kweli niyo yagombye kutubwira oya sigura Safi yagombye kutubwira iki no muri Salama yani ana usalama moyoni mwake. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. igitondo ciza umugoroba mwiza canke umutaga mwiza bivana no muri ko baradukurikirana muteramiye canke muruhukiye ko zino sari habo ari mwijoro usanga bararuhutse abane nabo usanga baracateramye abandi bari ku mirimo igiye itandukanye ariko bakavuga ati turiyegereza ino ntwara amajwi yanje kugira ngo ngene ndakurikirana ibiganiro cyo kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Muri inshuti zacu turi inshuti zanyu nitwereka kubashimira amwahisemo neza icavuze wa muririmbyi ngo Nyagasani muri kumwe muri show y'uno munsi igice ca 19 prote turakingiwe niwe mukiri kumwe kuri mikro ya mbere ariko kandi ku rundi ruhande kuri mikro ya kabiri inza kuba ndi kumwe iburyo bwanje na Parfait tukuramutse Parfait tugwe n'ikaze. murakoze cyane asante sana ego twibutse abari kwadukurikirana bibutsa akazina usanga karahindutse hama kazina kanje nkuko badukurikirana basanzwe bazi uko twitwa muga turabisubiramo kuko hariho n'abantu bataramenya makuru yuko turi hano atamakuru bafise hama ku mazina yanjye nitwa Parfait ndutira byose ego okay witeguye gute rero no munsi wabuze ubuherutse ngo hari akantu kashasha wiye kuzana kamwe ku mbo niteguye neza kuri no munsi ubushize navuze ngo nzoza nahinde akandi kadansa kandi ka model ko gutamba mwagume bamenyera ka kadanse nyene ego nabazanye rero ibintu bishushe kuri kandi abarakarindiriye gantofsi basha nibandindire mukanya sawa kurundi ruhande ibubamfu bwanje ndi kumwe na Safi canke Sifa canke Wasafi ntombaze navyivugire turakora mu kici ego amahoro y'Imana abanye namwe amen ndabakunda cyane vraiment ndari nabakumbuye cyane kandi gose hari umuntu yatwandikiye muri comment ngo tukwigishe neza ikirundi ngo uranguha vraiment yavuze neza ifoke unyigisha ikirundi cyane n'inkoni nkashirako oya inkoni kandi bari kwishuri nta munyeshuri atinya inkoni urazi jewe ngene na uranga inkoni kwishuri za vrai reka inkoni ngaho rero fata akanya widondora ariko aradukurikirana bamenye ngo Safi ninde. Vraiment Dieu nitwa Safi niwashaka kucumita niyo nzima eko byose ukamagara Sifa nditaba Safi nditaba byose nico kimwe nari nabakumbiye cyane kandi uno munsi twaje uno munsi vraiment kandi ndikira neza yuko ukuza kwacu kuza ko umunezero abatari bake gose cyane uko tayari mapema sana Safi sana nuko rero nabatoza ko turi muri no show igice ca 19 batuza kugarukana indirimbo z'abaririmbyi bagiye batandukanye ariko na cyane no munsi tukaba twabahitiyemwo
indirimbo ziri mu rurimi rw'igiswahili nk'uko mwumva James Ano na Daniela bamaze kwinjira bango imba roho yangu, sinzi ko ndanabirimbye neza, ariko kandi twahisemo kubazanira indirimbo z'abarinzi bagiye batandukanye bamaze guca hano ndetse n'abatarahaca kugira ngo bose tube ikibanza kibabereye, kuko bose bariko kivi kandi bariko barakora neza. Kadutangure nino ndirimbo dutware pole pole kugeza tuza gusha kuri wa mwanya w'amadanse Parfait yaduteguriye avuga ati je nazanya akantu gashasha muri vyebe ngo no musi singenda ntavutse, nawe yaraye ngo ntagenda atakabashikirije. Reka dukurike nino ndirimbo ya James na Daniela kuva mu gihugu cy'u Rwanda, mu kanya turagarutse. Bodufata bodukubita kabisa batababarira ibyo twinana ati tujane nabo kandi muravyumvira mwavyumvitse twari mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, ariko kandi tukaba turiko tutera tubananya twerekeza mu kindi gihugu ikihe. Imbere ko tucabuka muri ico kindi gihugu Safi, abantu bakuzi cyane utamba utarika vraiment ndakuha indirimbo igenda pole pole nk'uko hano muri babandi batwandikira baza Safa nawe nyandikira muri comment uti bari danse yanyanikiye canke no turimbo tworoshe tuze turatuzanamo kurumbura byose no kwimereza byose. Urazi cyatumye nzana ino ndirimbo hari abantu babatama batagishobora gusimbagurika kumwe duhora tubigira nivyo ya mu ntango y'ikiganiro biba bikenewe kugira tuza turimbo tworoshe kugira ngo nabaje batama tubahe ikibanza, ariko rero babandi batama basimbagurika. Rega twavuze umugwi batasimbagurika babandi abaje basimbagurika nabo mu kanya turaje barinze iyo reba batamusanga bakurikirana bihoreye ugasanga agiye kurima n'akaradio ku mugongo, nanje narabikora ntaraba umutama nyene yego je radio natanguye kuvuza radio nagura 4,000 radio guzwe 4,000 uno musi wegura nk'ibihumbi 100 je ndi wakira cyane kabisa. Safi na Gerard umunyene tuvugana mu nzu mvise radio natsindiye muri tumarana irungu kutavyumva amapire ayo atatu ariko sinchibuka no kuyivuza
kuko urabona ko amaterambere ateye azubuzana flash neza cyugashira kuri 90 kangahe n'ibice kana kukumviriza radio ugasanga ivuza indirimbo nziza ubaye uje uzaga nta mpamvu yo kurigura avuga ngo reka nze gufira igitumbura amabeteri amatara acitse uca wiha amahoro umutima ukaworosha ukawugira nk'ivoka naho nyine rishaye ukavuga uti niyagaruka ndavuza nuko parfait hari radio bita Mecosonique Alright. Wapi nayo nzi kabisa. Wewe safi. Radio bita Mecosonique. Alright. Sigia radio si ya ndi washira kuzuba. Yari radio shiramo amabattery ane ukacuvuza ushizemo vya bindi twavuga ubushize biti kanda canke bande yo kwa muganga. Oya. Ibande, CD, cassette, imwe ufata ukazungurutsa uko. Hari radio bita Mecosonique, hari radio bita electronique. Urumva cendo wakira reka simvuga ivyakera katwigire mu gihugu kibanyi ca Kongo twumva no muri rimvyi ivyatubwira. Avuga ngo salama tuza n'amapiano dutamba rero haba aha turashikiriwe rero bamwe babatama nabo banze baramurugwaruka go konuru tamba rubyino twagiye Ariko mudiho murazo kuno bawita ayo mudiho murazo kuno bawita mapiano wari umusanimana Rumo tipe yabuze ngaratinyi ingoma y'amapiano ngo hari ibintu bavuze umenga na mabino pum 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 menga na masafuriya ngano dusafuriya uyu mudiho w'amapiano rero uze muri gospel na usanga utwika umviriza Joge Jose ndano ngerageza gutamba nka parfait ko byarananiye. Mwe mutamba muyoroheje. Umenga ntani gufa nari mwafise. Uriyorosha. Gerageza turabe nawe, gerageza turabe. Amapiano bayatambuka twagiye Inge nigane parfait ndabekunda bishobora tamba parfait Ariko numenga nta gufana rimwe afise birangiye binyanikiye tamba nawe turabe Gutyo ndirimba kabarayirangije avuga ati ni salama je ivyo nkora byose mba nibere mu mutekano wa Yesu salama urumva ikintu umuntu avuga avuze salama hano hari hano badandaza
aho bita farumasi salama badandaza imiti. farumasi salama urahazi yego muri ville hariyo no mu Kamenge n'ahandi ariko iyi salama yashatse kuvuga nijya farumasi kweli niyo yagombye kutubwira oya sigura Safi yagombye kutubwira iki no muri rinzi salama, yani ana usalama moyoni mwake. Yani familia yake yote ni salama. Haki mambo yote anaotumika yote ni salama ya Yesu, yani ni salama. Yani hakuna hata kitu chochote cha ukenyeke kuja kumzuru. Yani ni salama. Yani ni ukingo wa Yesu uko ndani ya maisha yake. Muri make arakingiwe. Arakingiwe. Niyo cenkari congerako. Niyo hari co nokongera ko gatoya. Ndani ya Yesu ni salama. Umva na mahoro menshi muri Yesu, uri muri Yesu. Uguma umva nyene byose byuzuye. Ego cyane. Ariko ubwo busarama bufata umuntu ari muri Yesu gusa canke utari muri we nawe nyene ngira buramushikira. Uri muri we niwo bufata cyane kuko arabwumva. Bududubiza muri we bivanye nico kintu abarimwe. Ego. N'umuririmbyi yatanguye avuga ngo bana nimba ukunda gukina ntuzukine n'umuntu afise yagira ubuntu. Aha yarashatse kuvuga iki mu majambo make? Aho ico yarashatse kuvuga umva hari ubudahangagwa ku muntu. Nije mugimana avuga ngo hari ubwoko butavumika. Hari ubwoko ushaka kuvuma ahubwo Imana icibuhezagira. Bivanye yuko hari ubwoko butavumika. Ego. Ntufyine rero n'umuntu afise ubuntu. Ubuntu buratandukanye. Umuntu yagira ubuntu zuko gufyina. Oya. Umuntu yagira ubuntu nahangagwa. Umututse bikugarukako. Ivyo mwiturije nivyo bikubako. Ego. Kuko afise ubuntu yaratoranijwe majambo make. Umuntu afise ubuntu niwe wubaje bavuga ngo abari salama rero. Twagiye. Birangiye binyanikiye ariko tuzogaruka nabimenye. Imana yamugiriye ubuntu na wace yitwa buntu n'abana biwe umuryango wiwe umuryango yose n'ubuntu. uyu mwana aratse kwandika cyane. yote ni salama, ibintu byose ni umutekano, makazi yangu salama, n'ubutsi vraiment no mu kazi naho nyene salama. Ibintu vyawe Yesu avyivanzemo byose biba ari salama nyene. Pana imwe yo mu Kamenge canke muri ville. Okay, reka dutanduke tujabuke gato. Tuve muri Kongo tugaruke gato ya hano iwacu. Ariko Parvete mo navunira akago ati je yo dance vraiment yari tanguye kuze kandi ndayinyukure. Tuje twongera tugaruke. Ya dasara hose twigirishije ku nguvu akatubwira ati je ndazana kandi kantu none sa akantu bonye Safi akadasa nturanagaheza yagakunze Safi bashobora bajya batama baragashobora tubashire ko nabo bagerageze tura salama ndani ya Yesu.
amapiano bayatambuka twagiye. Gutambisha ibitugu sivyi wanje byaranshanze. Reka tuve mu gihugu ca Kongo tugaruke kandi kuno muririmbye tumwatse imeze tubabwira amakuru yiwe muri 16 na 17 na 18 twaramugarukanye no muri 19 reka tumugarukane mu kanya cyo twumva ngo ninde twagiye. Ariko tumaze imisi tumugaruka ko tuvuga amakuru yiwe hano yitwa Pastor Yusto Onesmo. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kutatua matatizo yetu. Mubanze mumwumvirize. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. Kuna mtu kipofu alipewa kuona kwa kutamkiwa neno tu bila hata kuguswa. Kipofu mwingine Yesu alitema chini akatengeneza tope akampaka machoni kisha akamwagiza anawe bilikani. Alipotekeleza mara akapata kuona. Yesu hajaishiwa, anazo njia tele, atakushughulikia utowe ushuhuda. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kutatua matatizo yetu. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. Kuna mwenye ukoma aliomba atakaswe, Yesu kamtakasa akiwa pale pale. Kuna wengine 10 waliomba watakaswe, kawaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa wakienda wakapona ukoma, bado Yesu ana njia ya kuondoa shida yako. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kutatua matatizo yetu. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kutatua matatizo yetu. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. Mwite Yusto Onesmo, twarabwiye ko ari umukozi w'Imana, ni Pastor Yusto Onesmo. Ni muangalizi umuserukizi w'amashengero ya Maranatha Christian Center. Muramuzi indirimbo ziwe kuva kera ririma ngo Yesu ni muweza, Yesu ni muweza, muweza, anaweza yote. Iyo ndirimbo turabavugirije hano, afise indirimbo nyinshi za kera je muri bike bintu nababwira nari ntunzi kaseti. Nigenda twadukanda ugira ukupupu kongeza ugomba ngo ngombirize indirimbo imbere.
indirimbo ziwe narazikunda narazivuza cane twagiye ibirometero vyinshi tugiye kuzumviriza pana kuziraba ibi vy'amajambere yaje tukazira amateleviziyo wapi urugendo rw'ibirometero nka 17 kwikinga nirukanka mvuga nti harimo kwizatunga yitwa Pascal Pascal ahimugeri tukuramutse nawe yara niyo twahera guteramira twumviriza pana kuraba twumviriza nta bantu mu karere baba bafise amaradiyo kumviriza nk'indirimbo mwaramukunda cane n'ubu uracamukunda ahubwo cane gose rero none umukozi w'Imana twabazaniye kugira ngo yongere atwigishe ubu ariko arabikora aciye muri ino ndirimbo ivuga ngo Yesu afise inzira nyinshi zo guhindura ibibazo vyose akabigira inyishu safi ino ndirimbo yishira mu Kirundi na kare Giswahili ni ukizi cane mu Kirundi ana njia nyingi Imana ifise inzira nyinshi mana yanje ngo ifise inzira na mikrofone kuyitinya Imana ifise inzira nyinshi nyinshi bavuze ngo ana njia nyingi okay nyinshi za kushughulikia mahitaji yetu zo gukora Kirundi sikirenga aganigire ka parfait wari umurundi kazi ariko nawe umurundi kazi gusa wewe wamenyereye Giswahili cyane wewe bavuze ngo ndakwigisha Kirundi umuze tuzogaruka nzozanzananye inkoni inkoni n'ukuri yego akanywafu Ikirundi kikunaniye paka nabana ba muri gardienne ambo Perfect. Ana njia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. Afise inzira nyinshi yo kwitwararika imitwaro yacu. Ndako haya mashi. Yana iwiwe vrema yana iwiwe. Ariko naje nabitoye. Kusakizira kumuha amanota yose nanje naca nsigara na yahe. Naje nabitoye. Nda muhanga 6 ku 10 nkasigara 4. Muraya ne nkaca nza nkaguha mwabiri. Ngira 2 ku 10 nanje nkasigara nayo abi. Casigara nangahe. Casigara nabiri ne ko ari mu guhera nanje nzotanga yawe. Ariko amanota yo mwigiza niyegera ahera kumakwiye mwe. Aravuze ngo Yesu afise inzira nyinshi izo kwitaho cyaye kwitwararika imitwaro canke ibibazo vyacu. Asubiye kandi aravuze ngo Yesu afise inzira nyinshi zo kutatua kagira kabiri aha nagoma numve vrema wagitoye ndakongera yandabiri ndakongera yandabiri vrema cengo mesigare ngaragara Igiswahili rega ndacumva ahubwo se niko kucumva gusura nakibona ndanakizuminga Igiswahili unacibonamwo ego kindimwe ana njia nyingi Yesu ana njia nyingi nuko rero n'umukozi w'Imana akavuga ati Yesu afise inzira nyinshi reka kwihebura reka kwiganyira ukabona ibibazo birakugarije ngo nakanone ko yatabawe biciye aha uya hajya yaciye n'isi hazoca badoya kare ko Yesu yakijije abwijambo gusa ati genda ukizira kwawe kuragukijije yigira imbere abona uwundi mukumukiza vurungu twonda siga ku maso aravuga ngo genda wihagira mu kidengeri Silowamu risobanurwa ngo mutumwa caragenda rihiye uhagora cara arahumuka ubu nubu tubabukomeye kwa profete n'abakozi b'Imana batandukanye bakino gihe aho Imana ibaha ibintu bakora ari gusengera amazi abantu batamenya iryo banga bagatangura ngo ngwengo urabona rero kubacikuzimu ngo yajya amazi ngibiki nibiki oya no kutamenya niko twovyita ako kwese akoresha inzira zigiye zitandukanye profete ntabarabona basengera umunyu neza umunyu bakavanga n'amazi nk'ubugwaye nk'igihute umukozi w'Imana akabwira ati tora umunyu uvange n'amazi ucubisengera ucowoga ico kintu cagisha kinyaruka gusha kandi ukacukira kandi ukacukira ca wibaza uko niko mwe muyera bamurongoye ariko kandi hari hundi yabwiwe ati genda ukoze kwikiganza gusa aracakira ego uca wibuka amakuru ya Namani babwiye ati genda hari uvugishwa n'Imana yo gukiza imibembe Elisa carungika Namani kwiyuhagira mu kidengeri
nama naragikengera ati iwacu hari inzuzi nziza twari kuyuhagiramwo nka kira tujye nzi yuko uza gusohoka ukazungagiza ukuboko hejuru y'aho ngwaye ibintu vyose ntibita akamenyero ngo ko nakamu gukira vyagenze uko naco bizogenda uko oya n'umukozi w'Imana avuze ati Yesu afise inzira nyinshi uno munsi jewe nimba yantabaye ndiko ninyongera ikinga harabona abandi yabatabawe utababwira ngo ikinga rimeze gute canke zindi ntara bayita ngo ni gare muri make nuko nshobora gutangura hura ano majambo umukozi w'Imana yavuze ngo Yesu afise inzira nyinshi nawe Safi uyatahura gute nuko nyene parfait nawe tukagarutse ko yasobanurira abandi ubwawe nawe yatahura gute ano majambo Yesu yavuze Yesu ano majambo n'umukozi w'Imana yavuze avuga kuri Yesu ko Yesu afise inzira nyinshi mu bisanzwe n'ijambo ry'Imana rivuga ngo inzira ziwe zirengeye ibihumbi zo gutabara mu bisanzwe Yesu afise inzira nyinshi cyane zo gutabara umwana w'umuntu mu bisanzwe Yesu aza hajya ahantu uba wananiwe hajya ubona atanzira ubona ati je nciye hano mbona noshika wowe urashobora kubibaza inzira zawe mu kugasanga sizo Imana iciyemo kugutabara ano majambo y'Imana n'umukozi w'Imana yavuze ati afise inzira nyinshi Safi wowe yatahura gute vraiment ndatahuye neza yararimbye neza cyane kubera Imana ifise inzira nyinshi cyane kandi inzira nyinshi aho umwana w'umuntu adashobora gushika Imana irahashika nico gituma menga yaririmbye uko ngo ana njia nyingi nawe Safi nta muntu wabonye yatabawe kubera huye n'umuntu akamuha ibihumbi 10 canke ibihumbi 100 yindi nzira Imana yocamo gutabara kuri Safi niyi vraiment Imana ifise inzira nyinshi si yonyene urashobora kuvyuka mu gatondo kicara mu gitondo kicara uko ribaza no munsi njya gute abana no munsi bajya ibiki ariko rero usanga Imana ifise inzira aho udashobora gushikayo urahashika ucubona ubwo nyene ucubona abantu baza kuri wewe bakuzaniye inuzenya ifu amavuta ivyo birabaho ibyo birabaho wicaye umaze kwiganira uvuga uno munsi bizogenda gute uno munsi ariko ubwo nyine ucubona Imana icica hari ahantu utaruzi ko ishika ubwo nyine ucubona baca bakuzanira utuntu shugamana ibi bintu bivuye he nico gituma umuririmbyi ngo aranjia nyingi kweli kabisa parfait nawe iyo bavuze rino jambo ananjia nyingi utahuriki mu bisanzwe cyane isunga rya jambo ry'Imana rivuga ngo ifise inzira nyinshi zo gutabara ego Imana ifise inzira nyinshi nizi ukuntu bikora nizi ukuntu bigenza hajya uba wananiwe Imana ibifise iyindi nzira icamwo kugira ngo gutabare hajya utabona inzira Imana yo yibona inzira zo kugira ngo gutabare ego hari umuntu atabagwa kubera bamuhaye mu maboko n'undi atabagwa kubera yirondereye ariko izo zose n'inzira z'Imana inzira z'Imana kuko inzira z'Imana zirengeye ibihumbi urumva ibihumbi urazi ko ari byinshi umva rero zirarengeye ibihumbi mu yavuze ngo zisumba n'intoboro z'umusegeteri nuko harabikeme bavuga ati vraiment nakamukurunga umufiance yarotse neza ahagarara kwibarabara bavyita ngo no guparika atacahura n'umusore acaramuresha ati reka nanje no bigenza uko canke hari hindi nzira Imana yokoresha mu bisanzwe inzira z'Imana ni nyinshi Imana ishobora kukuyobora ugasanga uvuye muhira uroze uragiye uriko urafatanye na kasorti gasanzwe ugasanga uhuye n'umuntu akakuramutsa ibindi bikurikira noneho ego byose n'inzira z'Imana cyangwa wicaye uri ku gatelefone ukumva nimero utazi biraguhamagara nivyo byose n'inzira z'Imana warabuga ugasanga n'umuntu mutima ni bwa buntu nyene Imana ivuga ubuntu bwanje buzogusanga aho nyene uri negerezwa gutabara isaha yanje igeze isaha Imana igeze iragutabara ashakora amajambo nta kintu renza reka nce ndanabasezera amen bugane ni ndirimbo rero n'umukozi w'Imana Pastor Just Onesimo dusohotere ko kino kiganiro ariko kandi ibiganiro twateguriye no munsi kandi biracabandanya
ariko kino kiganiro niho kirangiriye. Dushimire Parfait, dushimire Safi, dushimire namwe mwadukurikiranye. Turumvise ko Yesu afite inzira nyinshi zo gutabara, ntuvuge ngo je ngo birema kuko naka yatabawe muri ubu buryo. Oya, harabo yatabara asize utwondo ku maso, hari nawe yagendaga akora ko, hari n'abatanashikaho umukeneye akavuga ati je ndizeye gusa ko nagenda umukuru n'imuzu yiwe yarakiza abantu ngo n'igitutu vraiment cha wibaza vraiment nuko rero murumva ko Yesu afite inzira nyinshi zo gucamo kugira ngo agutabare, nawe ntugire ubwoba, ntugire ikibazo. Ivyo biguhanamiye Yesu arabibona kandi arabizi, abizi gusumba uko ubizi kuko niwe yanakuremye, arazi ko navyo biriho. Yaraciye no muri ino si arahonja ku bubabare bwayo, nico gituma nawe atotinya, atagira ubwoba, utogira ubwoba kuko we warabizi ko ivyo bikuruhije bihari. Nubwo atogutabara kumenya atabara ntuze afise n'iyindi nzira yocamo, ariko nawe ugatabagwa. Ni hano dusozeye kino kiganiro rero Parfait, tugushimire kuba witavye akamo kacu kugira ngo duteramishe abadukurikirana kuri Trace Soap Ministry TV. Burakoze cyane. Ego bashikare badukurikirana hano kuri Trace Soap Ministry. Ni ibintu by'ubwiza cyane, murabona ko tubategurira ibintu byiza cyane. Bashikare badukurikirana, badusupportinga mu kudufasha kudugirira sabone. Ariko sabone vraiment nta kantu wumva ko urasubiye ko sabone ndibaza baradutahura cyane. Ni subscribe subiramwo subscribe. Safi, tugushimire kuba wabanye natwe muri kino kiganiro. Vraiment merci beaucoup. Nafurahi sana. Vraiment ndabashimiye cyane. Na bajya bose badukurikiranya ibihe n'ibihe. Vraiment mwongere muturaba, mwongere mutwongereza, mushira ku kakandi kakaboro ka Genevieve. Okay. Surprise, zero surprise. Si surprise ni subscribe nawe. Surprise. Mana nyagasa. S'abonner. Oya subscribe. Vuga subscribe tu. Surprise. Yarachari nyuma cyane kwe. Yo. Yati asubira inyuma ho. Kwa munsi warabishoboye subscribe. Zogenda kwandika ku gipapuro subscribe. Nuko wakoze kubana natwe muri show y'uno munsi. Vraiment namwe murakoze cyane. Murakoze. Reka nshuti namwe wakoze tubashimire kwa namwe mwafasha kano kajya kumadukurikirana. Kino kiganiro naho kirangira, ariko kandi tuze dusubira guhura mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha. Bye bye. Bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.